abantu benshi bashobora kuba batabizi, ariko uyu munsi nkundira tuvuge ku vyerekeye Standard Gauge Railway. Standard Gauge Railway ni inzira ya gari ya monshe idasanzwe iba iri ku rwego rugezweho ku buryo bw'uko iyo nzira ibikoreshwa kenshi umuyaga nkuba. Ku bantu rero basanzwe batabizi, burya ngo iyo Standard Gauge Railway igeze mu gihugu bivugwa ko ico gihe ibiciro by'ubwikorezi canke kwiyunguruza bica bigabanuka ku rugero rwa 40%. Ariko ushobora kuba wibaza ati none ni kubera ikinzanye iyi nkuru nkayitangura mu buryo bumeze gutya. Ntuje kure inyegeranya yabona reka tugendane muri uru rugendo rwo kukubwira ukuntu igihugu cy'u Burundi ari kimwe mu bihugu byo muri East Africa biriko biriyubaka mu rwego rudasanzwe, cyane ko rufise project zimwe zidasanzwe, ariko imwe muri zo akaba ari iyi Standard Gauge Railway. Uko iyi nzira ya gari ya moshi ijya mu Burundi ivuye muri Tanzania yatanguye kubakwa byo mwarabibonye, kubera ko no munsi bitangura vyatanguye ku mugaragaro nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ari kumwe na nyene cyubahiro yavuye muri Tanzania. Aba nibo batanguje umushinge wo kubaka iki gikorwa kidasanzwe kizozana iterambere ridasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi kitazofasha kugira ngo kigabanye ibiciro byo kwiyunguruza hamwe no mu gisata cy'ubwikorezi. Gusa rero aho igitangaje nagira nkubwire nuko abarundi benshi babonye ndetse baranumva ko ibarabara rya gari ya moshi ryatanguye kubakwa, ariko abenshi ntibazi ngo izoba iva hehe ica hehe, mbega hoho umuntu akeneye kwiyunguruza ayikoresheje bizogenda gute. Gusa ntiwumve ngo nkubwira kwiyunguruza ngo bizogenda gute. Uyu n'umushinga bavuze yuko uzomara imyaka 6 uri kurakogwa, kubera ko ubu bwoko bw'inzira ya gari ya moshi buba bwubatswe ku rwego rugezweho ku buryo bw'uko bitwara umwanya muremure, ariko kandi bigatwara n'amafaranga menshi. Ndakubwiye menshi, umve ngo ni menshi, kubera ko iyi projet bavuga yuko izorangira itwaye amafaranga menshi, kubera ko abahinga berekana ko izorangira itwaye ayasaga imiliyaridi 2.5 z'amadolari y'abanyamerika. Ariko se ko iri barabara twumva ririko rirubakwa, mbega rizoba rivuye hehe, rizoca hehe? Ahubwo nyene ivyerekeye amastage yayo canke amastation abantu bazoza bahagararako kugira ngo bipakize byo bizoba bimeze gute? Reka tubirabire hamwe muri iki kiganiro cuno munsi. Gusa niba uri uwa mbere ngaha kuri YouTube channel, ndagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo tuze tubana mu biganiro nk'ibi byo kukubwira ibintu wewe utigeze umenya. Hanyuma jewe tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Abeli Wiringimana nk'ibisanzwe, ndaguhaye ikaze. Ushobora kuba wabyumvise irirenga rimwe, ariko burya Afrika y'ubuseruko ni ubutaka bw'igitangaza bubereye ijisho, butekanye kandi rimwe na rimwe burimwe amahoro. Ndakurahiye Afrika y'ubuseruko ibandanya gutera imbere umunsi ku munsi, kubera ko amaproje manini abandanya kubakwa uko bukeye uko bwije, nubwo rimwe na rimwe hatabura ibiguma bihungabanya umutekano. Ku by'ukuri muri Afrika y'ubuseruko iterambere ririko rirahabarizwa, ririko riratangaza abantu benshi kuri uyu mugabane. Ariko gusa uyu munsi nababwiye ko tugomba tuvuge kuri Standard Gauge Railway. Iyi ni inzira ya gari ya moshi izohuza Tanzania, Burundi hamwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igice cya mbere rero nkuko biri kuri gahunda kuri ibarabara ry'indarayi, ni ukuvuga ko kizoba gihuza Tanzania hamwe na Kongo, ariko kandi igice cya kabiri kizoba gihuza Tanzania hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Iri barabara rero rizotangurira kuri station canke stage ya Uvinza muri Tanzania, hanyuma kigere kuri station yo hagati na hagati. Aha no kuvuga rero yuko izoba yaciye Morogoro, Kirasa, ice Dodoma, hanyuma igende mpaka Tabora, Karijua. Aha rero iyi nzira izoba yerekeza mu bumanuko bw'igihugu cya Tanzania, hanyuma ifatire mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi, iguma igenda no muri Musongati. Aha kandi rero izoba yaciye aho bita Mutinde, Kasuru DC, Kasuru Town, Shunga hamwe na Maragarazi. Aha rero izoguma igenda no muri Giharo, Rutana, hamwe izoshikayo imaze kugira amastation 9 canke amastage 9. Gusa iyo wumva bakubwiye ngo iri barabara rizotwara amafaranga menshi, bavuga yuko kubaka iri barabara ikilometero kimwe cyonyene mu Burundi kizotwara ayari hagati y'imiliyoni 8 n'imiliyoni 9 z'amadolari y'abanyamerika. Ibaze nawe ayo mafaranga. Ariko kandi ikintu utazi, impamvu yatumye nkubwira yuko uwo mushinga ari munini cyane, ni ukubera ko iyi projet azoba ari barabara rirerire cyane, rizoba ringana n'ibirometero 240. Aha rero ndabizi neza ushobora kuba wibaza ngo none izo station canke ibyo bituro byo bizoba biherereye hehe na hehe. Ibi nibyo ngiye kukubwira ko. Gusa nyabuna niba wakunze iyi video yihe like. Duhereye rero muri Tanzania, igituro ca mbere gitoya kizoba kiri aho bita Mutinde. Mutinde rero nico gituro gitoya kizokubakwa
kizoba ari cy'abagenzi gusa. Aha nta mizigo izohatwarirwa kubera ko iki kizoba cubatswe bivanye n'abantu bazohategerera gari ya moshi. Hanyuma rero igituro ca kabiri kizoba ari igituro kiri Kasulu town, ni ukuvuga ngo mu gisagara ca Kasulu. Kizoba ari igituro kinini cyane c'ingenzi hamwe n'imizigo. Iki kizoba ari igituro cubatswe ku buryo bugezweho, ku buryo bw'uko ari nkaco kizoba gishimangira ubutwara n'ubwikorezi bwa SGR mu muji wa Kasulu. Aha rero tukiri muri Tanzania, uruhande rwa railway ruzoba rugenda rubangabanganwe neza na neza n'ibarabara rikuru ryo muri Tanzania ryitwa B8 highway. Urugendo rero rw'iyi gari ya moshi ruzoba rwizewe neza cyane cyane mu gutwara imizigo, ku buryo bw'uko rizoba ari urugendo runyaruka cyane kandi wizewe bw'umutekano. Aha rero hazoca kurikira igituro canke station ya Maragarazi. Iki gituro ca Maragarazi naco rero kizoba ari igituro kiri ku mupaka, ku buryo bw'uko ibintu byose bigisafirishijwe vyava muri Tanzania bigenda mu Burundi, imbere yuko vyinjira mu Burundi bizoza birabirwa ngaha n'ababijejwe kugira ngo vyinjire bikurikije amategeko. Aha rero muri make ucyuvyumva neza yuko kwaba ugusafira kw'abantu canke uko imizigo bizoza birabirwa ngaha kuri iyi station. Aha rero inyuma y'iyi station ikiraro cibarabara hamwe na gari ya moshi kizubakwa ku mupaka w'ibi bihugu byose. Aha rero iryo barabara rya gari ya moshi rimaze kuvuka umupaka, ni ukuvuga ngo rimaze kujabuka riva muri Tanzania rigenda mu Burundi, rizoca ryinjira mu misozi idasanzwe myiza ibereye ijisho yo mu Burundi. Ariko cyane cyane iyi mirima yerekana ko abafundi bashobora kuba barahuye n'ibyago byo kugira ngo bayihacishe, kubera ko iyo mirima irabereye ijisho, ariko biraboneka neza yuko bitoroye abafundi bariko baragerageza kugira ngo bahacishire ibarabara rya gari ya moshi. Gusa inyuma y'ayo makuba yose abafundi bahuye nayo, iri barabara rizoguma rigenda mpaka mu Rutana, aho tuzosanga hari ikindi gituro canke iyindi station. Iki gituro rero canke station nayo izoba igezweho cyane ku bantu b'ingenzi bazoba bashaka gusafira. Aha rero amakuru avuga yuko iki gituro cubatswe bivanye n'ukuntu ikirere cyaho hantu hamwe n'ukuntu babanje kwihweza uko hameze, hanyuma bahubaka igituro kimeze neza kijanye n'ukuntu akarere kameze kaho hantu. Ngo ibi rero akaba ari navyo ngo bizerekana ukuntu iri barabara rizoba ryarubatswe ku buhinga budasanzwe, kandi kikazoba ryubatswe n'abandi bahinga badasanzwe nabo nyene mu bijanye no kubaka amabarabara ya gari ya moshi. Iri barabara rero rya gari ya moshi rizoguma ribandanya riguma rica no mu mahoparato yo mu gihugu c'u Burundi. Rizobandanya mpaka aho rizocikira ku gituro canke station ya Musongati. Iyi station ya Musongati rero yo iratangaje kubera ko ubwa mbere bavuga yuko iyi station ya Musongati izoba iri muri terminal, ni ukuvuga ngo izoba ica munsi canke mu kuzimu. Iki gituro rero kizoba ngo ari kinini cyane cyane uvyumve, kubera ko iri barabara ubwa mbere hoho bajana i Burundi ryashizweho mu ntumbero yo gusafirisha imizigo. Aha turavuga amabuye y'agaciro asanzwe yimbwa ku bwinshi mu Burundi, cyane cyane nikere ya Musongati ihari ku bwinshi, ariko kandi n'ubundi butari busanzwe bwimbwa mu gihugu cy'u Burundi buzozanwa ngaha muri Musongati kugira ngo bupakizwe iyi gari ya moshi, hanyuma ibone kubwerekeza iyo bugomba kuja nyene bushowe. Ku vy'ukuri nta numwe yokekeranya yuko inyuma yuko iyi projet izoba yararangiye, nubwo izofata umwanya muremure, ariko ndazi neza yuko abarundi bazobatorera koyokwe, na cyane cyane ko kwiyunguruza vyari ibintu bifata umwanya muremure. Ariko iyi standard gauge railway ndakurahiye izokorosha ingendo, igabanye kandi n'ibiciro byo kwiyunguruza, cyane cyane ko nahereye nkubwira ngo kwiyunguruza akenshi iyo hariho ubu bwoko bwa gari ya moshi biragabanuka mu gihugu ku rugero rwa 40%. Urumva ko nawe ari ibintu biteye igomwe. Ndizera neza yuko rero ibi bintu byose ni ukuvuga ngo byo korosha ingendo canke gusafirisha imizigo bizokoroha ku bihugu byose uko ari bitatu, ni ukuvuga ngo Tanzania, Burundi hamwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndizera ko watahuye neza uko iyi standard gauge railway ivyayo bipanze. Ndagushimiye rero wewe twabanye kuva ikiganiro gitangura kugira gisoje. Je twari kumwe ni Abeli Wiringimana nk'ibisanzwe. Ndagusavye ngo ukore subscribe kugira ngo ntuzobure ibindi biganiro nk'ibi tuzoshira ko mu nyuma. Imana iguha umugisha.